ariko hari ibintu meze bisi bivuga ko uri mu rukundo n'umwe mu bakobwa abakorera ingo bakubwira ingo nana kimwe wewe ingo nana kimwe jewe mubanyi wiwe mubaze ingo nana kimwe ingo jewe bakubaze no kuri kwimana babanze reka kumwegera singuyo mubaze ati Landry Promoter akunze umukobwa reka ibyo nyine ndamwibarija ni sawa ga sister umeze neza oya ntujako ntujako Landry narabimenye Landry ngiye kunze umukobwa genda gute yakunze umuntu abeshe abimenye nabo muri ivyo vuga kutugufise vie privée ufise abantu benshi bakurikirana nk'igihumbi canke ibimbi bingahe Jux wabonye kirato Landry yambaye kirazimvye vraiment nuko Oscar Jux Oscar vraiment urize be kirato tutagute kuba igigano gitangura ndaciwe ponche vraiment ga simple nyene gasanzwe kira ro nyene kitanaguye nyene hindukira gato vraiment ni kirenge cyawe gihengamye canke ni kirato wapi ibintu ushaka ko bimeze none kirahengana kiko po abongo Jux Yes, bakunze Buja TV nkuko musanzwe menyereye kuri micro muri kuri Christabel nk'ibisanzwe behind the camera Juma Jux man noneho kuri no munsi wa none nakiri cyamamare umwe mu bantu ngaha iwacu novuga ko bagisibije muramuzi cyane muramubona kuri kamera ni Landry Promoter umutananirwa nandi mazina menshi araza ko atubwira bon novuga ko ntebiteka no kumwakira kuri micro za Buja ariko ni bisanzwe ni nko muhira arabizi nawe nyene gusa nyene ni hamwe akazi kaba kamutwaye tukaburana bro ni sawa Ewa I'm good. Uvuze ngo ni muhira izirimi zimwe muri television vyageragejwe kenshi twabyereje kenshi ariko nibigira bikunda ko nshobora gufata ino microphone ngo nkore muri Buja ariko ibintu vyageragejwe kuva kera byavuye ku kigaragara yes so one two bakunzi ba Landry Promoter bakunzi ba muganga bakunzi ba tout terrain kandi cyane murazi neze ko dukora cyane ngo dushaka ibintu bimeze fresh cyane gose ndi muganga ndumutananirwa ndi tout terrain ndikizimya moto ndi n'umuvumbuzi na cyane kirimara umuziki w'Uburundi ayo se namazina agenda habwa n'abakunda akazi kanje behind the camera Jux I respect my bro ariko kandi imbesire cameraman ni umuntu wa mbere ashobora kuba ajinyima kamera ngavuga ati respect Jux nawe uko fresh yes sister ariko camera mbere Krista kuri kwanza uvuye ikinyarwanda none nini oya ndabire kuri we none se guys bakunzi bakunzi ba Hit Top TV murabona musibikataki nonaha tubwire mbwira fresh uno munsi turi ku rugo rwa Landry Promoter umutananirwa muganga uno munsi turi ku rugo rwa Landry Promoter umutananirwa muganga tute kizimya moto twasanze sarana karabashiti yanje twase kwibereka kuri kamera twasanze ataroga no kuvuga rum gusa nyere ko yari umutananirwa niki cyatugiye tubikate sivye kajuga ntabwo twamusarisha oya je nawe mu bishiremo batanze ubusha mu bishiremo oya Jux yabifuta Landry wari hari kibazo rumbagije kwera iki mvuga ikinyarwanda nagiye mbivuga kenshi sinzi ko warabaye mu Rwanda no mumanje n'umunyarwanda kazi kuva afise amezi 8 naba mu Rwanda ariko uraza kundekura nanjye ndakwaza ibibazo cyangwa ikiganiro bon ikiganiro sinza kuvuga ko turaze kwibanda novuga ko ari nka debat tugiye kuvugana twese turabanyamakuru turabajournaliste dukorera novuga industry y'u Burundi mwese mora mubibona kuri Buja na Hit Top rero tugiye kuganira nta bintu umwe wese aravuga ukabyumva tugiye kuganira ku byerekeye umuziki wacu Landry ari ibyo afisa arambaza nanje ndamubaza niko ibintu bimeze Landry waruvuze ntabwo kuba cyane uza gutavuga niko ndagusigurira kwa sawa ntabyumvise twagiye hama nivyari nanjye ndazakubaza ntacyo niko ndagusigura ati jewe navukiye nagiye mu Rwanda amezi 8 mbirayo niga primaire na secondaire mwaka umwe hama ngaruka ngaha cyo gituma yes kandi se mu Rwanda none kubera iki abarundi bagiye mu Rwanda ikinyarwanda kibafata n'ingoga ariko abanyarwanda baje ngaha bitagira nagira twadukwiye guharagarira ururimi rwacu twarutsimbataza ni byiza cyane kandi mu by'ukuri nk'ahantu nize muri primaire gushika n'ubu iyo duhuye barambwira ati none wewe nyuma y'imyaka yose iheze n'ubu numva ko uravuga ikirundi neza ego iyo ndi kukivuga rero iyo ndi kuvuga ikirundi iyo uri kurakivuga iyo ndi ko ndakivuga ikirundi hari ahantu usanga nyuma ngo ndiko ndigirisha kubera umenya kubera wagize wa oya tuba tugutahura tu ariko tuba tugutahura n'ibigaragara twe tuba tugutahura tuba turiko turagukomplete cyo kirundi ntago ari
rukuri twagiye Landry waramutse neza ibara jemeze fresh ndashima atari akazi kenshi muvandimwe wanje aragwaye inshuti yanje magara If Bali baramuhaye isumu tumaze iminsi tutameze neza torohewe muri Top TV ariko Imana tu kubera ko rero yaduhaye amazina y'ukutananirwa niyo kuba batananirwa turagerageza ntadutwenga ya message ya mbere canke umuntu watanguye kuvugisha mu gatondo gikanguka rinde garanje mu gatondo kakare akesi naraje ku telefone wenyene indi ya persona yitavye nasanze mu yari yandi fera na absence iyo apere yari yandi mbere yuko twinjira mu kiganiro Landry shaka bihebe mbere yuko twinjira mu kiganiro byerekeye umuziki hari akantu kamwe dushaka kugaruka ko cyane nari maje ati apere ya mbere yitabye yande bimaze iminsi bivuga urubutananirwa Bujahid ni novuga ko ari media zikora neza ariko hari ibintu bimaze iminsi bivuga ko uri mu rukundo n'umwe mu bakobwa abakorera nga ku mbuga nkoranyambaga kwa Izaha TV umukobwa witwa Delicia irindi zina nirihega ni babiri Shanice bimaze iminsi bivuga ko muri mu rukundo aho kantu mbere ko twinjira mu muziki rero imisi yose jewe namandi mu rukundo na buri muntu kubera ko nsanzwe ndumutananirwa bon ujya mwigeme n'ubushurashuzi oya vraiment oya je ndi mu rukundo na buri muntu kandi abantu bose bakunda ibikorwa byanje bari mu rukundo na jewe kubera ko urinze wumva umuntu agomba kugufasha akavuga ati bana ino Sonia ya Bujahid TV Landry Promoter turashaka Karisoni oya ni bien kamera ifite image nziza ariko reka manze maguruke neza mbaze mve kuri modoka sivyo jewe umwigeme ibintu bako baravuga nibaze neza yuko ibibazo canke ikibazo canje natashobora gishira kuri media naco ndabivuze ko cyane ibyo bavuga barabesha n'urusaku canke bande babivuga abanyamakuru canke abantu muri rusange nanje ibyo mvuga barabesha cyane ngira abantu bamaze imisi babona turi kumwe cyane ku mugoroba aho twari mwana w'abandi umvuga nakubwiye ati Krista ndashaka ko mbaze kubyereka urukundo rwanjye nakubwiye kwanza ujya mwigeme w'abandi ujya mukobwa w'abandi wabona jewe nyemera namwe nogenda kumubwira ko ndamukunda wabona we nyemera kubera iki nuri umuhungu oya reka sha ugikundira abapuga arikunda bafise inoti ikunda jina ndaremvye ndakenye ibyo bintu byo gukundana none wewe ubona yo nyemera none wose umugenzi wawe kampinduki aranditse kuri kamera wose umugenzi wawe none ubona yo nyemera jewe je nemegwa nyene abakobwa nyene babona nyene ariko nyene bakunze kwita sex boy umutananirwa nyene ariko nyene nta kintu mfise bajya n'umuze ko bikundira abantu nyene none ubatse we nawe nubiyizi abantu mwikundira n'umubatsi Juma uyu wewe ubaza ngo urukunda no mu diaspora ndabivuge naco je no bivuga vyose gagatanga bivuge naco biseme umwana yabanye wamuja kama ni iko wapi kama ni Biswahili simujuyu mara DJ Kisina mshoko mnapendana msike mkundana nao mbona mnapostingana vitu gani umukobwa wacu muri industry ni hatari kama una hela una neno nta jambo office dafisa amafaranga uyu afise mu diaspora abo maze kumenya babiri uwo na DJ Kisi yaje mnaposti extra na stati nishura none kuriyi ari umuntu aba stati zanje hari umuntu yandungikejo arambwira ngo higeje ambwiye ngo Bela, ngo Krista ngo nasikia ngo wewe hizi siku ni uko mzee wa mafeye unapiga wa diaspora mafeye. Eba unabapiga vraiment. Sasa unabarembeje. Mbona bwiki unabarembeje vraiment. Impamvu rero twebwe usanga utwo duhera tuba twaturonse twarusha tangiye kuvumbura nagiziki natukuzanira imbere nkudana 50,000 bagambye ati we. Parce que tu n'écoutes pas. Buja. Bayi bujumbura izina ry'Imana. Eba arahaturiye. Izo fake kimwe mutatu kugira mu yaronka mahera. naguharuriye kwanza umutipe wa mbere mukunda nari hanze. Okay, basi ni benshi. Ujya mujama kwanza mwihakane kwanza vuga namwibagize. Na wenzi nukunda ndakubesha na wenzi. Muvyo tangwere. Okay, Landry mve ngubwire. DJ Kiss murakundana cyane mukundana. Mwana anje Kiss umwandikire ofise. Oya je ndakubaje mwa mupostingana nk'abandi mwebwe mushiramo vy'amajote mushiramo ibintu no mubaza kandi utaba turabibona. Naho ndamukundana nikosa. Abo bakobwa bacu muri no industry bikundira aba boss ba diaspora batana ko iyo abari baratumaze reka ndakubwiye twega tacho dufise dufise amazina gusa niyo mpamvu usanga nyene bishoboka yashatse guca inyuma ikibazo nari mbaje cyo ko ari mu rukundo na Delicia ariko urumva yashatse kuzana ibindi bintu ntacyo n'umutananirwa muramuzi ni muganga nteranye ivyo bintu by'abakobwa je kuranza nyina je Jux ndaguhamagara kuri kamera zubivuge
nimero witabye mu kanya mumbwira future wife Delicia future wife urabiharira tubishiremo future wife Delicia utaje barambeshe jewe nyene ivyo ntiharaye gutubishira je ntiharagira ko nshira hanze umukobwa nkunda canke dukundana nivyagira muzobiba bwabo ndi rero wari kuri ikina oya ntagukunda jewe ndumuhungu afise urukundo rwinshi wangu amwe byoshika kuri no etape nkagira ico mvuze ku mukobwa ari wese no bankunda je ndumuhungu afise urukundo umva abanzi babaza aba ex wanje bazokubwiye umutananirwa ninde mu rukundo bandi perfect baza nuriya mujama yicaye hariya akubwire je nkunze cyangwa baza babose aba saba banyi banje ingo bakubwire ingo nana kimwe wewe ingo nana kimwe je wiwe mubaze ingo nana kimwe ingo je bakubaze no kuri kwimana babaze reka kumwegera singuyo mubaze ati Landry Promoter akunze umukobwa reka ibyonye ndamwibarija ni sawa ga sister umeze neza oya ntujako ntujako numva ndakubaze uyu muhungu yitwa gute gaha anye ku munsi yinjira abakobwa banga baje kumuraba gusa kubera abahungu benshi simenya ko baje kuraba we nuko baje kuraba abakobwa wowe uko ubibona none umukobwa nashaka kuza hama umuhungu akamuherekeza hanze ganje mubaze no hoya ndaje Landry nibiki kubabwa abakobwa binjira ngaha Landry arabaherekeza canke baherekezwa n'abandi bahungu baba ngaha sinkunda iyo basohotse sinkunda kumenya ingene basohotse mbona binjira ubona binjira gusa hinjira ubwirangije nk'abakobwa bangaye ku munsi ashobora kwinjira nka batatu Jesus Christ kumenya kwanza aba bandira bagara guteka tenye gato hinjira nka batatu ubwirangije ni nka batatu abone nka baki babinjiye okay urakoze cyane mubaze ati nkunze je umukobwa bigenda gute Landry none arabimenya Landry ngiye kunze umukobwa bigenda gute yakunze umuntu abeshe babimenya babimenya gute iyo yinjiye yaratwereka twese ngo arabwira ati n'umusore wawe hama akamwinjiza mu nzu nabwo arabahamagara ngo muze murabe agishika barabwira ati baramutse bari okay wowe imisi umaze ngaho mupangu kwa Landry amaze kugupresenta abakobwa bangahe babiri wimuraba none mutera ubwoba vugisha ukuri amaze kugupresenta abakobwa bangahe babiri umaze igihe kingana gute ngaha kimaze imyaka ibiri oya uramuvugira ko ari ngaho imyaka ibiri reka tumwana myiza je ivyo nivyo abakobwa je navyo mjamu je umunsi umukobwa ndamupresenta bose bakamumenya mu rupango bose bakamumenya je ivyo abakobwa muko murambeshera urakoze nibigire muko murambeshera rero numva none abanyi ntibabivuze bari bose nibo muba mu myaka ibiri ngamaze kubona abakobwa babiri jewe ndumutana kuri kwimana jewe unavyo abakobwa je navyo mjamu barambeshera mwagira mu mbeshere twagiye mu muziki reka tushimire reka Landry man iki kiganiro reka twinjire mu muziki ibyo tubivemo mwabyumvise aha Landry ahagaze yinjira abakobwa batatu ku munsi barenze batatu urumva kandi urumva ujye mukobwa atubwiye ko amaze kupresenta babiri ariko yakubwiye yuko iyo nkunze umukobwa ndamupresenta urumva yuko ntashobora gukora ikosa ryo yose ngamugiye mbanerekanye umukobwa nkunda jewe mfite uruko jewe umukobwa jewe ahigo je nkongetse ndagukunda abaronse umutipe no kuri kwimana abaronse umubungana auna nasikia bakiyeta mahera sasa ariko tu niko fresh tu ariko nkinya mu mufuko ariko ndatunze umutima yes nani ndirimbo yo mu Burundi ntanazi je okay sawa reka twinjire mu muziki hanini guys bakunze bujahit karagaciyemo ko tugomba kuryoherwa kwanza kugira ngo twinjire mu kiganiro fresh Landry tuganire ku byerekeye umuziki w'u Burundi kuko ahanini nibyo ukora twese nibyo dukora umuntu akibaza biba bimeze gute bihagaze gute hagati muri societe mbega y'u Burundi hasotse indirimbo muri none gaheruka gusohoka indirimbo ya indwi heze duhere mu ndwi heze haratangwa indirimbo ya Double J na Alvin Smith indirimbo hahiye ni indirimbo wakiriye gute kuri wewe ni indirimbo ya Olege ndagenda buhoro indirimbo hahiye ni indirimbo nzi ariko jewe kuri jewe nta gishasha nta gishasha yo fresh safa abafana abantu abandi bonagi mu quartier aba tukonya kabiga ni quartier nibigera bambona jewe hanje Landry ashinya kabiga nyakabiga 3 ku sisi raba mbutse yanje mba ndiko ndateza mu barabara vuba nko kunsohoka hanze
karagaciyemo. Okay, indirimbo hahiye ni indirimbo za cyane gose, ni indirimbo nakunze kandi ni indirimbo burya ko kugerageje kuraba aho igeze yari kwiye kuba yo hageze kubera Double J umusize muri gasije akarorero. Kwiti ntumva umengo noduma umutwe numva ibintu biguma ayibona. Kwiti ni kujya kuntu ugenda like this. Bana waburewe I think the kwiti jewe numva nk'inga ndirimbo abona no kwishinga nofa no ibintu by'idose nyene by'ibirori nyene dabure no mumesha ibintu by'ibirori aho ubushire ibintu by'ibirori nkabya ngo hahiye no musingo twahagize erega hajya Double J mpamvu ubona ijya ndirimbo power ya Double J ikaze cyane muri ijya ndirimbo. Yes, biravugwa ko ijya ndirimbo hahiye ishobora kuba yaravumye canke yarabaye novuga yakunzwe cyane kubera Double J. Mbega nawe ivyo biratswe ivyo si ibintu twenda kudebatako. Alvin yarakoze akora uko ashoboye. Double J n'umutananirwa rero wewe yaciye complete nago yakarorero. Double J muzanye ivy'ibirori agukorera amateka kama j'avais metache iyo ni dache nami ndi sans papier uyu mwana dodo je na ndi muri mwazi wangu la vache yarakoze uko ashoboye la vache yakoze uko ashoboye ni kujya nyene ariko Double J yaje kandi Double J attention no musta ari bon uno mwanya agira kabiri mu Burundi ma viewers bafite ama viewers benshi kuri YouTube agira kabiri wa mbere urazikari isatu wa kabiri ni Double J Landry turagenda buhoro ni Double J kubera ijya ndirimbo none ubona performance ya nzoduga uravye viewers yarose ku munsi viewers yarose ku munsi na Sadbi yahiga ejo views yaronse ubona ko ijya ndirimbo ya Sadbi ari yaje gukura ku ntebe nzoduga ko nukuri ibintu bizwi kubera barangeze kuri iya Sadbi Landry uri kuri kuranyaruka oya ndiko ndakuba karorero ndiko nakubwiye ngo ndakure kwanza Double J wariwe ndiko ndamukwereka mu gihe hari umuntu agira kabiri ngaka ku ma viewers dufise muri ubutaka ubu guhurunda chabibaza igikorwa rimwe Double J ntigira kubita squat ikibaho. Okay, hahiye ni indirimbo ribaza ko yakunzwe cyane aho imbere yaho hari indirimbo y'abatipe bamwe babiri nibaza ko nayo nyene yarakunzwe cyane indirimbo yarakunzwe cyane ariko ni indirimbo hahiye yasohokeye rimwe ni indirimbo ya boss Oleg ni indirimbo zasohokeye rimwe kandi tukaba tuzi ko mu bantu ngaha anye bahora bavuga Landry ngo buri mu journalist afise ngo mu star ngafana nibyo ngabahagazeko ntabyo nzi pe ntabyo nzi ariko none uri muri menshi wangu ndahagaze ku baririmbyi ucwagarara ujya ngo buri mu journalist bafise umusani wiwe niko bakunda kuvuga niko nanye ndavyumva none wowe niko bimeze jewe siko bimeze kubera ko je ndo menshi makuru wabose kandi je bose baramfashije kugira nshike ngaha nta muririmbyi je umwe yamfashije nafashijwe n'abaririmbyi presque nkabo buya nkabona ahaje aho mbona je aho mbona n'abaririmbyi bake je nta muririmbyi ntarakoresha interview urumva ko je maze gukora byinshi rero kugira mvuye ngo umuririmbyi wanje Landry burya umuntu avuze ko ijya ndirimbo boss ya Oleg kumse sote wabeshe yakubise swata gute ufate kuzi wiwe kundirimbo ziwe ku ndirimbo ziwe usanga zijya hit zigatrendinga ahantu hose umuntu yovuga ko yari yakubise swata kandakwereke mwe muca mwitabira sivyo Olege muramufana mwaba mushakiki aba boss tumenyane ndasubiyemo oya rabariya abashaka mirariya Olege muramufana mwaba mushakiki nta wundi ushaka ndakugirira asakina na bajaji cyane umuntu ze indirimbo yo kuba hit urinze ko umwana azi kuri indirimbo yawe uzofigirwa ati indirimbo
biko fresh. urumva kuri wewe Bon kuri jewe Oleg yarakuze uko ashoboye yakoze uko avyumva kandi je ndamwandikira je ndamwandikira kubica ku ruhande je tuvuga ibintu apana kubica ku ruhande uravye indirimbo za Oleg indirimbo ziheze n'amahits zagize eske indirimbo boss yo biri ku rugero rumwe ni naziriya ahubwo indirimbo iruturugero gato ya past aba boss tumenya yaratinze gusumba oya none ega ni haragira haize imisi gahisohoze bon imisi ni tuyaro kuko ari yo basi vyasohokeye none sokera imwe nahiye Oleg imengeri kuri 110 110 ini namengeri kuri 135 none indirimbo imaze kugera ku 100 indirimbo imaze gushika ku 100 rega singoma we dabo na mujwa we Oleg yarapo dabo jona mujwa kwanza we Roki kirabiranya yari postinze dabo jona mujwa kwanza we kwanza dabo jona muzi kwanza neza dabo je mwino industry ramuzi dabo no washaka kugereranye washaka kubikombine ubikombine no sinavuze ko turiko turabihuza ahubwo ndi kuvuga ahubwo mbira abyumwe indirimbo vraiment yakiriwe neza iri hit indirimbo ya Oleg iri hit iri kuri hit umviriza iri kuri hit ushaka kubona indirimbo kiri kuri hit bajya bakozi bo munzu bajya usanga bikorera utwabo urinze bagutelefona umva bakubwira ati nshaka ya indi aba boss tumenyane ku radio canke handi ushobora kindirimbo bon uko biri kose hahiye yagiye muri top 10 hahiye na boss iri muri top 10 muri top 10 sinabikurikiranye cyane hahiye yabaye kabiri so waruri hahiye niyo nari hindi hahiye yabaye kabiri Minga boss minga yabaye imbere ya kane imbere ya kanga sinibuka niyo nari hindi kwa kujya kwinvura icigwa sinari nkibikurikirana ariko Krista wangu mina kwambia ndakubwiye yuko indirimbo kugira ibe hit turindire nk'ukwezi kumwe uko biri kose agwiyumbwira ati igende niki gihe kintu unegura no nari ko ndakubaza rega ngenge bon je kuri jewe ni hit Krista ni hit vraiment kwa je uri njora abana ko bari imirimo cyangwa abantu bakari agwiyu compara ati kuriyi no kuriyi ubona nizijya zindi yakoze eske indirimbo yabaye hit kurugera ku rugezo rw'izindi reka turindire turabe ariko ntibira bavyiza cyane je sindi mu hypocrite sinujanga mvuye ngo Olege ndirimbo sindabona inzira sindabona aho kiraca bon abantu bose barayizi ariko ntiranyu ayijane kubarisha mfite ntiranyimeza neza mvuga ati ebana ati respect ndacarindiriye rero turacarindiriye twese ndazi nawe uracarindiriye indwi imwe turacarindiriye ariko kandi ndakwibuka yuko ari indirimbo yagiye no kuri trend wana banyamitwe banyakubahwa hari abanyamitwe n'abandi nyene yaririmbye wa boss cyabumva mva kunanzira mu projet mu boss nturimo urumva gashaje ndakiro mu boss guys twagiye rero ku ndirimbo shasha rero y'icamamare umwe mu bastad dufise ngaba bakomeye cyane ni Sadbi ari kumwe na Otile Brown ujya mungu no wahegarande ujya mungu n'umukenya kabisa kandi yita king iwabo tushaka kuganira hanini kuri iyi ndirimbo ni indirimbo yagiye hanze ku munsi w'ejo haheze yakiriwe gute nkaranzi mbega kuri jewe iyo nivugiye nuko baca bastanga kuzana ngo mama ngo matimu mama ngo ibiki Tindi wazana basi wevugo wayakiriye gute kuri jewe ingene nayakiriye kandi tuje tuvuga jewe mbwira nanjye ndakubwira ingene nayakiriye ni indirimbo kuri jewe uri kurayumva ni indirimbo itambitse urumva ariko hanini je nkumva ko Otile kuri jewe iyo bamureka akaririmba kwa kuntu ko yarasanzwe aririmba urumva ni indirimbo ndakubwira ingene ndabyumva iyo bamureka akaririmba nkuko yarasanzwe aririmba ikigira kabiri sinibaza ko kuzina Sadbi afise kwizina ujya muhungu yaba afise video kuri jewe ijya video sinayishimye urumva amashusho ntameze neza babigenjeje neza mugabo kandi ni indirimbo ubona yakoze n'abastari bakomeye bafise izina rikomeye mugabo gacu usanga man sinzi tu nuko je ndabyumva sawa urakoze cyane je nanje kuri jewe kungenda bibona Otile vraiment barakoze gwacize no musindirimbo igeze kuri 150 mu munsi mwizo kuri Densac ikintu kitarigira kibaho mu Burundi tuzoba tukibonye ngaha kandi twamaze kukibona kubera nandi muri mirigiri kwizo views 150 mu munsi umwego kuri jewe vraiment ibo twaracakiriye nk'abarundi bose tuvuze ngo byabamenyesha makuru canke byo twese twarayakiriye ibo twaracakiriye benshi twarakomanse abandi turagira ibyo tuvuze kuri jewe ico kintu uvuze yuko ngo nayibonye n'abandi bantu ntitwite kuko uri umufana wa Sadbi turabizi
ikintu rero namye nanka rero ujya mu Faransa gute cyane gute uri umwana wiwe twese turabizi ivyo bintu Sadbi ni wampemba oya kuba guhemba nabyo none je sishaka ko ndi umufana wandi umufana wa Bface oya je nta bufana ndi muje ndumisha makuru je nta muntu ufana mimi natumika kazi kungereka gashobora Sadbi yarakoze ko kandi tuza kukimushimira cyane kubera ko respect my brother uri mutananigwa nimependa kubera ko namateka ico tunakubwije ko tutabivuga namateka yakoze je kwa tubimushimiye Sadbi icya kabiri naco kuvuga ngo utiri ngo nibamuhaye umwanya kuririmba ni strategy nabo sibigugu kandi ndirimbo nibaze neza yuko itumviriza umuntu umwe ndazi neza ko yari imaze kumva nk'abantu nka 10 canke 20 benshi sinumbaza ko muri bo hoba harabuze umuntu ababwira ati ebana utiri yadekonye canke Sadbi amaze kubona ko yohomba canke Sadbi amaze kubona ko umukiriya wiwe yazanye atakina reka amufasha ngo amureka agenda uko nyine amaze neza ko nawacubwe kandi abazi ibyo ari abarikara ko ikindi naco je nashimye ahubwo we icyo muko munanegura je nico nashimye ko yaramuririmbishije ikirundi ebana je cyo kintu nagikunze cyane kubera bari abakenya nabone bazokumva ko uwabo yaririmbye akaruka karundi bazogasubira ngo bazogafata mu mutuko nyine tuzo rumva ni kirundi cyacu kizobe ko kiragura imbi yaririmbye gute nto navyo wumvise subira morana tuzosezerana imbere y'abavyeyi si ndirimba none tuzosezerana imbere y'abavyeyi urumva kiye ni kintu cyiza cyane gose rero gusa je kuri jewe amasanamu vraiment nko kuri Kenshi tumaze iminsi myinshi utamubona ari kara directing ama video rero birinze bibuko urumva birinze bibuko nibaze neza yuko abafise impamvu ziyo bon video vraiment Landry sikirenga video vraiment sikirenga cyane video sikirenga kuri wowe urabona ko video yari ikwiye gukorwa kujya anye ku bantu bari video vraiment irasikibuze vraiment irasikibuze ge video ntiyari gukora kenshi wenyine cyane kandi ntiyari gukora kenshi nibaza ko je kuri ko Sadbi yari kutuzanira nk'umuntu zeya nk'umu director akaca agafata akaba nka collaboration y'aba director nka batatu nka batatu bafite amazina akaba ubumwe ufite akamwe muri byo gutadirecting ama video akaba ubumwe akatana abana ba director biyemera ko muri ibintu byakomeye akabashira ku meza ba Landry bakazana ba Brand Smith akabashiraho boss baje ngo tumvirize maze dusaidiane dufanye duzanira projet iri kugwe ariko tu uko biri kose twarabyakiriye ni indirimbo neza wo kwanyiki nta kimwe wanka mugabo Landry ikintu kimwe ni kubera hari ibintu bimaze imisi bivugwa reka tuje basha kuri ko Imana nditayari muzokora ibyo mushaka ni gute Landry nk'umuntu bane ibintu cyuko turavuga nga haraza kuba baririmbye baza kugira beef ikintu je maze kubona rakizi we nibaze neza yuko je nibaza ko nuba ndakuruta igihe manze muri bino bintu je manze gura nibazo vyinshi kubera kano kazi rero ngaha ndaba mu byo bindi bihugu duhana imbibe iyo habaye nk'akantu nkako abari amadeba kandi akakugwa n'abaririmbyi bagenzi babo ata beef atakibazo umesha bakavuga ati kino kintu hapi je ndagipinze akageza kurondera abamwegereye abegereye abandi baririmbyi bagira ico babivuze ko uko kuntu bagomba bagira ico ko babivuze ko usanga ari kintu kigiragira po ndibuka narigeze kugira challenge ya Bface igasora indirimbo indirimbo so ibintu biri ku mutima bitanu cyo genda vyibuka yaravuze abaririmbyi benshi yaravuze abarapere benshi je naragiye kurondera abarapere presque nka bose aba Fabilo bose ba Masoja bandi bagize bi ba Kiagisu rapari abantu benshi batari banibuka bati eske Bface ni king nkuko yamaguma vyivuga ngo niwe mwami muri hip hop nga bose ngenda man harabaye challenge za bien bavuga ati ni king wahi bose ukungira vyivuga kandi bakavuga vyimva ujya je avuga ati je ndamusavye bato araza je duhane hibabizo uwezo bose baragize ico bavuze maririmbyi benshi ndafata ubwo upane bose ndabufatanya bose bako baravuga umva yari challenge ya bien nyine muri waka yari challenge ya bien kandi nta kibazo nta beef guys ni ibintu bitabyoroshye twamara kudebata ku kintu kiwawe ni promotion muzindi Landry ikindi kintu naco nibagiye kandi numvaga ko shaka tuganira uri umuririmbyi ngahi wacu barakuzi pe urazwi mugabo nta musi numwe baragutuma ko nko hanze y'Uburundi guje kuririmba wanashima naho wonyarukira ngaho mu Rwanda canke hoja muri Tanzania canke hoja ntibakuzi
sibyo mugo uraje ngaha ubaye umustar urabona ko ngaha mu Burundi bakuzi ubaye umustar ndasubiye mu hanze y'u Burundi ntibakuzi mugo uratanguye kugara ku bantu umuntu agusabye ikiganiro ntacu muhaye umuntu abaye ikintu uja kufungisha abantu abaye ikintu ucuja kumufungisha urumva none gasha ubwo bustari bwawe uri kuragirira ngaha mu gihugu nkaho urondeye izina ngo nabandi bo hanze bakumenye nibaze neza yuko ukiraho gende mu bantu bafungishijwe kenshi gashoboka ariko nk'umutananirwa muganga naragwanye navyo agi imvura iguye abasigaye kihita rero mu gihe ibino bintu tuguma tubihorera ntitubivuge urubahutse uragiye urafashe convocation wagiye gutaburiza convocation mugenza bamufunge hari amicale de musiciens ufise inshuti ziba zimwegereye bikanka yuko tumana inshuti zije ku muhanda canke bya babumvira kibazo canke mukaza gufungisha ubona tuba turisamburirako umuririmbyi wagiye gufungisha umuntu ngo umumesha makuru ngo yamuvuze nabi ngibiki ibaze gufungisha uja gufungisha abantu babandi nta zino bwa ufise uracaringa uracatrendinga gaha nivyo amakosa sometimes umuntu arakora amakosa atayanze ariko ubonye umuntu yagukoreye ikosa egera mwegere mu bivugana mu bindi iyo ngeso yo gufungisha vraiment leta none dushigira gute mubona yuko twe bwacu tutumvikana nidukundana mbe wibaza ko muga rero urumva ngo ari ukuntu ngo Landry ashaka kwazinanye n'abantu bakazeje tutazinanye yo guka chef n'umwe n'Imana yonyine rudende urumva chef n'Imana nyine rudende kandi Uburundi hari amategeko kandi turi muri leta nkonze leta vyeyi ivyo bintu mwe mwihaye vyo kumenyana mu gufungisha abantu turi muri leta nkonze leta vyeyi kandi amategeko y'igihugu aranditse neza kandi inzego z'igihugu zikora neza cyane sinibaza yuko uza guhotera abantu mama witwaje ngo bane nabandi uza guhotera cyayibaza nk'ubuje umfungishije kandi akubwire kwanje je nk'ubuje bamfungishije je ufashe ukamfungisha urazi je mfise abana batanu abana batanu je ngaburira batoyi banje sivyo ngaburira je mfise umukozi memba mfise abandi bantu dutunze ngaha sivyo bose muri rusange bagwa kuri 10 sivyo 10 abantu je ahantu bansora amafaranga mfise umwana je niyandikishijeko mfise umwana niyandikishijeko kakana dore gufasha Kaleb sivyo aho je karaba jewe sivyo fise kubaho nanje ugira mfungure sivyo kandi ugira ntera imbere fise ama projet nifuza kuzokora muri kazoza fise kwambara neza fise ugira n'amafaranga fise kugura telefone nziza fise ivyo bintu vyose biravye kwacugenda kwacunterera mu gasho Uburundi buba buhonze hari ikintu babutakaje iyo bagitakaje wa mutigisi niba kuzuba iminsi yose atigita afashije bamandi bashoja mwibarabara baje gusegerereza ejo baza kubita basuma bita bamara abandi babitande mazina kandi vyononyo n'umuntu kandi biciye kuri jewe gusa navunitse ukuguru rero ivyo bintu turaraba wowe urafungishije mugenza abana biwe basigaye hari bitwa n'inzara basigaye bitwa bamara batunga bw'inoti kandi agafungishwa n'umutigisi mugenzi par exemple rero ngo nguje kumfungisha twiba kuzuba twese rimwe bibabaje bari ibintu bibabaje cyane faut changer alors amicale de musiciens Romeo ari hajye agakora iki Romeo nta kintu kinajejwe nta kandi kantu zafise nukumva ivyo bibazo baririmbye akabitunganya ikintu maze kubona ngaha anye uri umu journaliste ukavuga ku ikintu umuntu donc ikintu je tudahuriza ko na wewe sibyo nkaramuka nkivuze uko ndacumba bica bibifu bikabingorane usanga abo ujya mukobwa yavuze ibi kandi ni kuvuga ngo umuntu akuvuze kwanza bari karago promotinga nimba kuvuze ko ikintu kitari ciza ari kuzamura izina giwawe so kuvuga ngo mwegere mu babwira je vraiment bon nimba babishuga sanga umuntu amwandikiye nakwishura niho numva ko barakabaje cyangwa ugasanga muko ukuragara nico nyege bica bifatana je umuntu ngana nareko ndakubwira maze kwandikira isuro zirenga 10 apana jenyene ku kazi twese twaramwandikiye tumusaba ikiganiro tumusaba live wallahi ntana kwishura na pere ntiyitwa kandi message zigashika simakanda muvuga gusa ari n'amabuje wanje yaramuhamagaye aramubwira man ukimvira umujama nimba umutumiye mushaka kuzamura izina giwiwe amenyekane canke aduge gusumbuka yarasanzwe azwi kandi si we wenyine nabandi guys abasari bacu abandanye baririmbye kazi urwego rujejwe gutunganya ibikorwa by'abaririmbyi bikini bikiza obede zande za amicale de musiciens nibaza neza yuko itwagwa no muririmbye mugenzi wanyu Romeo Igwe yakoze byinshi muri no industry Landry ko mufise umutwe umeze uko yakoze ufise umutwe umeze uko si bandanye tunako yakoze byinshi rero mu gihe
tuba turafata ibibazo tukavyikemura ku mwanya w'iwacu mu nzira zacu ugasanga umesha mukwafunga umesha mugenzi ugasanga ko dufata ibibazo two tubicisha mu nzira zacu ko tuzinanye na naka canke naka nta tuzo turashika aho cyamera mbere uzo uteshije agaciro kwanza amicale de musiciens icya kabiri uzoba werekanye inzego zitwara iyo amicale kataco zimaze atanco ziriko zirakora wowe wifuza ko dutera imbere ntuzotera imbere mu gihe hari hejuru badateye imbere amicale de musiciens irakenera agafaranga irakenera respect irakenera kumva yuko leta irakenera kumva yuko bajya abantu hari birego kanaka batanze canke hari ibintu kanaka bakemuye biture bageni bategura ikibazo bakagikora neza bazohamagara amamedia avuga ati kino kintu twagikuye mu nzira cyaheze cyangwa ibintu vyaheze bazokwandisha amanota meza kuri banyakuba hariya ndetse industry yasizoza itera imbere kubera ko uzosanga tuko dukondera muri bwabo tuko dukorera muri bwabo nimwabizera kandi bashobora kuzonategura n'ibindi byinshi bitandukanye gusanga bako barahuza baririmbyi benshi eske bazohuza baririmbyi gute mu gihe atana baririmbyi bari abo nyene baririmbyi batumvikana bataraza kugira bataraza gusaba ubufasha cyangwa babumvikanisha muri iyo amicale nye iyo amicale yumva nta kintu nakimwe izotegura gihuza baririmbyi batanu kumva ngo umujournaliste yafunzwe azira ko yavuze naka umujournaliste yafunzwe azira ivyo bintu biba jewe nzokora akazi uko nategezwe gukora televiziyo ni gwanje jewe posting ivyo nshaka kandi nzoposting ivyo mbona ko bimfitiye akamaro kandi bifitiye akamaro nabo ndabihereza abafana nibambwira ati ivyo bintu tuzaniye sivyo navyo twari dukeneye nzoza ndabifuta ariko mu gihe hari umuntu azomumbwira ngo namuvuze eske no bandi mubiki abaririmbyi bashaka kuba bavugwa neza gusa badashaka ko uvuga nabi nuko ngo abaririmbyi ngadufise bashaka uguma bavuga neza hagize akantu kagakora umuririmbyi je banyita umutananirwa nge nitwa umutananirwa ntizo kuvuga ngo umutananirwa umuririmbyi basovye mwibaraba agasoberaho ubona uwo bihora wavyiboneye ubinyegeza kubera iki kiyo cha numviriza ni kiyo cha jamii numuntu akurikira n'abantu benshi numuntu usanga bafite abafana benshi kandi usanga bamukunda none gasha ufite abafana benshi nka Juma ngaha uyu Juma par exemple nk'ujewe sivyo arabona ko amunyaka bigona ko je nifite abafana benshi abantu bankunda ni benshi cyane bakunda ivyo muntu sivyo twabuzingene tujya kubera abafana bara urayibona jewe ngaha nifite abantu nene nkunda ndashaka gufata nkambura impunzu nkaza soga ngahanze nambaye nkaza kuva ngahanze ndakubonye ndagukora k'inkuru none imagine sinico gusa no wamufana ni yambona azovuga ati Landry Promoter kumene turi birozi je ndashobora kuroga mu mutwe ukora ku nkunda none baza ngo abadamonde canke bande ngo baja kwifotoza mu bare nabo muri ivyo vuga kutugufise vie privée ufise abantu benshi bakurikirana nk'igihumbi canke ibimbi bingahe Jux wabonye kirato Landry yambaye kirazimvye vraiment nuko Oscar Jux Oscar vraiment urize be kirato tutagute kuba igigano gitangura ndakiwe ponchi vraiment nga simple nyene gasanzwe kira ndo nyene kitanaguye nyene hindukira gato vraiment ni kirenge cawe gihengamye canke ni kirato wapi ibintu usikari ko bimeze none kirahengana kiko po abongo Jux nabo muri ivyo vuga kutugufise vie privée ufise abantu benshi bakurikirana nk'igihumbi canke ibimbi bingahe Jux wabonye kirato Landry yambaye kirazimvye vraiment nuko Oscar Jux Oscar vraiment urize be kirato tutagute kuba igigano gitangura ndakiwe ponchi vraiment nga simple nyene gasanzwe kira ndo nyene kitanaguye nyene hindukira gato vraiment ni kirenge cawe gihengamye canke ni kirato wapi ibintu usikari ko bimeze none kirahengana kiko po abongo Jux shaka mara mat kimeze neza kimeze bien igigano ndakiraba kandi kirazimvye kutagashira ko gose kirazimvye Oscar ipantaro nambaye kwanza wayibonye kirazimvye ndabizi umupira uraciriritse yo Jux udema vitu James nyinshi none bana ntambara n'izindi zingana mazimisi shenete nkazitanga ndazambaje nazo ariko nyene je ntambara ibintu bizimbutse cyama ibintu bizimbutse kandi umutananirwa yo kuri umutananirwa turabizi reka dusoze ikiganiro dusoze nta kubanza hora uburyo nushaka kumva none bigana gifite nota 50 cyangwa 30 none iyo 50 none je no yibura reka ndakubaze nanje waravuze ko nakwimya akazi siko wavuze bivuge neza
naravuze ngo sawa bivuge wavuga ko nakwimaka ukungene navuze ati ava yuko nja muri Bujahi narandikiye Anje Minus arangarako Anje bisharambwira ko tuzobonana iminsi hingahe ndandikira Landry Promoter duhujwe n'undi mukobwa Landry acambwira ati nandike ikete ryo gusaba akazi hama nze ndarimuzanire nuko amabara yanditse nararyanditse ujye musi ndaryandika ndabaza umuntu none Landry abaye kubera Landry ariko nushaka kumutelefona ntanakwitaba nagutelefone Landry abyibuka apereze ibiro utitaba iryo kete namaze kuryandika niwo munsi rero nacenja muri Bujahi sawa wahejeje yego Juma uyu vraiment je hano ndavyumva ngo Landry namurondeye ibiki n'ibiki we nkamanda kubesheye nkubikate nkabanda mubesheye jewe acambye ndamubesheye yaranyandikiye Landry sinakwandikiye waranyandikiye byashye kwa Stacy sinakwandikiye wowe waranyandikiye twarayaze Juma ndamubwira ati sawa wowe ushaka akazi nivyo urumva ushaka akazi kuri televiziyo yitwa gute acambwira Bujahi yarubeshe ni kuko fise message umviriza zana message nuko kwima acambira ngo ndambwira ati we none woje usaba akazi na televiziyo utazizina nuvumenga jewe ananimenase unakumba boss kazi unafanya mbaya jina ingine TV sinagimana mwijurandira rabeshe utunyindikira agera kutakwibutsa nabona kubwiye kwa sindaheze nago navyira utunyindikira description utunyindikira agapande ka screenshot ka description ndavyase nene no kubishira je mu mari utunyindikira umuntu wampaye nimero ziwawe yari yambwiye gukora muri wakalayi urumva ni kwari yambwiye kandi je uravyumva honye ndushangaho nyene swata ya mbere abaye Juma swata ya mbere nibaye mimi natumika wapi CEO wa Hitop TV umaze imyaka ingahe uri muri icyo gihe wabimbaje ryari nta nuko uyu sawa Juma niko na myaka mingapi mu Hitop mbwira umaze imyaka ingahe Hitop yuguruwe ni leo Hitop iramaze umwaka okay nimba je rero imaze umwaka nkaba narakwandikiye mu kumunani ko wari umaze nk'amezi nk'atatu amezi ane atatu amezi ntaco amezi ane wapi muri wakaji naravuye mare n'igitari gitana ko ndakora sinamaze ko ndakora bandanya n'ibindi bazi nakwimya akazi kubera wanje unsaba akazi umbwira ngo ndi Bujahi TV je nazi ko nakurukiye n'ama nimero yabakuke yanuze ya madame kuke ucunika description kuri YouTube ka Bujahi TV ndavuga ati uyu mwana arasaga kuri kamera no kuri Imana itsine ry'Imana nshikiriza sura ndarahiye kuri Imana urambeshe nyene ukubesha n'uhi ndavuga ati nende usaba akazi wo kuri Bujahi TV wo kuri Bujahi naje nkora kuri Top TV ndavuga ati uyu rero na umuntu yaje gusaba akazi ntawazi kandi cyo gihe bavuga ibinyarwanda vyinshi namaze wamaze n'ubugiri namaze niba narabivugaga kandi jya wemera ikosa ndabifonze ubunyene umva nkubwire abariko barandaba Stacy the Queen muririmba sawa ndavyibutse Stacy yandike muri commentaire avuga ati ndamubwira ati Stacy arambwira ati uyu muntu munzaniye ntazi ni televiziyo nkorako ndabyanse reka kubesha Stacy ntahari tumutelefone reka njya ndamutelefone Stacy njya ndamutelefone ndakubwira ibintu byagenze telefone rwagwabotse umva ndakubwira ibintu byagenze je twaravuganye na Stacy acambwira ati yumvise ndiko ndagira ijya intro ya yago rubyumva acambwira ati ndakuronderera akazi je ndazinanye n'abantu bo ngaha muri industry urumva rindira kandi rero Landry we kumana ubutumye abazimu bazamuka hanyuma reka bavyuke abazimu bawe je ndakubwira kunyina ko nabo jana kwimakazi je no kwimakazi ndagusabire kwa Landry Promoter urabyumva ndamubwira ati sawa rindira ati sawa wenyene acagwa nimero ziwanje nawe acamije ucuranya ndikira ucumbwira ndi Stacy amaye nimero ziwa ndabwira ati nashaka akazi mu makazi jewe nimvamo ko shora gukora ibintu bya journalism ucumbwira ati ushaka akazi kwihe televiziyo ndakurungikira link y'ikiganiro ciwawe ziriki description wala Bujahi wapi waruza kanu ka Bujahi nyene ndavuga ati mustoragayana mugo wanje we twagayana ingana tulibuka ndo
Ndabaragara ndabara. Wese vugisha ukuri. Umbeshera mu bafana. Umbeshera mu bafana ngo jewe ngo Landry no mutana nigo. Jewe kwimakaza miye kwimakaza yaje. Ndaciye umusaraba ndawutambutse kuko Imana Landry arambeshe. Landry mutana nigo. Bari singuyo. Wo description ya Bujahid. Kiganiro kituragisheshe sindabye ukuri kw'Imana mwishe Landry arambeshe. Ubu urambwira ko ntize kubujya nakugwa link ya Bujahid. None je ndi umusazi nanje yamwe no kubeshera wewe. Uri umutana nigo. No kubeshera ganshike ku kintu kw'Imana. Narababaye hage nyendika ushavuga taka stop ikaragayana ko umusarangaye CEO. Sio kwa CEO kwanza, kwa CEO kwanza wa Hit Top TV. Television ndio ndatayizi. Ndaza Hit Top TV. Akaza kumusaba akaza sipira ngo kuri Bujahid. CEO. Kuri Bujahid. CEO ya CEO majambo maremare ni gute? Chief Executive Office. No, wa CEO nazi. CEO mbona na ndi CEO. Ni gute CEO? Anawo. Kandi vuga boro boro kugira ngo abantu bamenye. Hari abantu bavuga CEO batabizi. Ni Chief Executive Office. Nishamaliza. None nakivuze nabi. Suko yene. So guys, bakunzi ba Hit Top TV, bakunzi ba Landry Promoter umutananirwa tute. CEO wa Hit Top TV Landry Promoter umutananirwa muganga tute kizimya moto kiruma uno mukobwa naso kubabesha yuko jina ngimanga. Bonye titre sikeza kwandika ngo Christian na Landry baragwanye. Yana kuri Jeff wana kumva ngo jina nako imyaka ati jewe umuzane description ya Bujahid. Ko chungaya jewe. Ngaya jewe. Guys, nuko jewe amafaranga bamaze kugwa amajana no amusubiza jewe. Kuri Bujahid. Chuma ngo jana amafaranga jana namusubiza jenga mbere yuko jewe. Kunga jo bamaze kugwa muri muze. Yamenda gusabye. Yamperanje. Okay, ni ndagusinyire sheke jo unyene urabe ko ushobora ko jinditsi uze kungayisha ibaze nakaza abafana banje ndababwete yarangayishije yaramfashe fo amfata nabe andungikira indi television ngo niyashaka none washaka ndagwakaza muri Bujahid ntariyo atariyo CEO kuke nari okay namwe mukora iyo analyze nk'abantu bize ukuntu je nari kuma iyo link ni kubera batagusigura iyo ugiye gusaba akazi sasa atakubwiye ati ugikorera ha ahubwo nipatie wasi 10000 CEO sijari ndakupatia nyuma kamera akini nzozo kumbeshera nzozo aba Hit Top TV ni babesha nabaganga kora subscribe kuri Bujahid no kuri Hit Top TV je vraiment jewe twigera tunanirwa ndabakunda never kiritse tugwaye iyo ngwaye honyine je naone nane mba nigirisha uranyambitse barabiraze so guys mwakoze cyane nibaze ko ikiganiro kiza kubaryohera araho tutabigenje neza araho bitagenze neza mutwihanganire tuba turiko turaganira guys na borona nayikuyeko mugana kandi rije by'iminyarwanda usipunguza ubwa mbere waruje uvuga ngo ma papers ngo siraga baga masramaka mama papers ni biki garanje bivuge neza ngo atagwa ngo pipa ngo saga na ngo deaso ni the boy Murazi netse ko dukora cyangwa ducoko ibintu bimeze neza ko Landry Promoter ngo mutane ngo tutehekizimya moto muvumbuzi